oya mama yacuba wizimiza kandi ubizi kuri crush yanje oya mama yacuba wizimiza kandi ubizi kuri crush yanje bareke bavuge vuge ibyacu ntibabizi be mi nawe ni forever and ever yeah. Oh jewe nta unyandikira ndiyandikira kubera ko ni talent yanje, music ni talent yanje, kwandika music muri rusangi. Ndafise confidence muri jewe kubera ko ni ivy'Imana yanshizemo. Korabo zanje zindoto nko ngaha mu Burundi ndifuza cyane gukorana na Satbi. Yeah. King Satbi. Nunu ari so talented ndamwemera cyane. Hamwe n'abandi hagati yaho abari bo bose b'abarundi bo bari talented, korabo zabo je numva nozi semera cyane. Doko wowe nko kubwira ati Odi Crash dukeneye kudushinga ikintu bita ikirindiro cy'umuziki mu gihugu cy'u Burundi tugishinge he bega Odi Crash wewe kubwawe wo propose ko icyo kirindiro cyoshingwa he tukavuga ati twubake ikirindiro nkuko kwa presidence tubona presidence ringa he Bujumbura tubake ikirindiro cy'umuziki tuvuga ati ikintu cyo kirindiro cy'umuziki kubwo n'umuntu azoba ari muri Amerika abajije ati ikirindiro cy'umuziki Ndundi gihagaze he bega Odi Crash wewe propose ko bagishinga he kubera iki? Odi Crash numva ko no propose sinirirwa nda propose murumva muca muhamenya ni mukayanza kubera ko Havayo aba artist benshi kandi bakora neza cyane, bandika neza, bazi ibijanye n'umuziki, urumva ko ikirindiro cyo hitira mukayanza. What's up my people out there, mambo vipi ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien comme d'habitude dans la caméra kuri microphone za WAGOS TV show. Shoboye Khalid the MC cyangwa se Khalid the promoter aka la favorite the baby on the social media, the only one on Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, even the X, the king of the new generation. So kwa kundi guys, mu kiganiro cyacu super show tugenda tubazaniramwe abanyemana bagiye batandukanye ndetse n'abanyabwenge bagiye batandukanye tugashobora kurabera hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye. So this is the master mic, the shout out to behind camera Crema Pro niwe kudufasha kugira ngo amasana bashobore kuza ameze fresh. So ni mu kiganiro cyacu super show tugenda tubazaniramwe abanyempano family bagiye batandukanye nkuko no munsi turi kumwe nimwe mu gwaruka ariko arakora cyane muri 257 music industry ku mazina ni Odi Crash, umwe mu gwaruka abarizwa mu muziki Ndundi ariko arakora cyane. So ntabarambiye rero family, reka tumikaze mu kiganiro cyacu super show. Odi Crash turagwa ikaze mu kiganiro cyacu super show. Murakoze cyane kumya ikaze. So big thanks Sony Odi Crash amaze kubarizwa muri 257 music industry mikano kanya. Odi Crash arashobora kuramutsa abakunzi bawe, uramutsa abakunzi b'umuziki Ndundi, uramutsa n'abakunzi b'iterambere muri rusange. Ndabaramukije abakunzi b'umuziki Ndundi, ndabaramukije n'abakunzi banje n'abakunzi ba WAGOS TV show. Ndabaramukije cyane. Of course big thanks. So rabaneze kwamaze kugira subscribe ku rubuga rwacu rwa WAGOS TV show kugira ngo dushobora kwirongera amakuru update ku mwanya ndetse ugira na partage kugira ngo ushobore gusangiza umunezero inshuti n'abagenzi. Thank you so much kwa kundi guys, ni mu kiganiro cyacu nyene super show nkuko bibona twabazaniye umwe mu banyempano babarizwa muri 257 music industry. So ndongenda kwikaze kandi Odi Crash mu kiganiro cyacu super show. Ndabashimiye cyane ko mikaze n'abariko baradukurikirana. Of course. So ni Odi Crash amaze kugaragara muri kano kanya muri 257 music industry. Mbega imbere ko twinjira mu kiganiro cyacu nyezina neza mbega uwo babonye ijyambere Odi Crash, uwo babonye ijyambere mbega Odi Crash ninde, ava hehe, amazina nyakuri ya Odi Crash naya? Amazina nyakuri ni ivuga kuri Olivier Darcy, hamamva mu Kayanza, mu ntara ya Kayanza muri commune Kayanza. Nibaza ko ari ibyo. Of course. So izina Odi Crash kubera iki Odi Crash ryazananye hehe, byavuye he kugira ngo amazina yashobore guhinduka kaba Odi Crash muri game? Odi Crash ni Odi bisigura amazina yanje yose. Odi O ni Olivier, D ni Darcy, I ivuga ukuri hamwe na Crash rero ariyo
Mr Crash nyene muca mubyumva. Mr Crash. Yeah. Thank you so much. So ni Odi Crash umaze kugaragara muri 257 music industry. Bo umusi wa mbere umenya ko ufite talent yo kuririmba. Umusi wa mbere uvuga ati je vraiment ndafite impano yo kuririmba, ndashobora kwandika imiziki nkaja muri studio nka recordinga. Mbega hari ryari byatanguye gute? Umusi wa mbere menya ko mfise impano yo kuririmba. Yeah. Muri make nsanzwe ndayifise nahora nkora mu ma eglise. Ariko nari mfise intumbero yuko nzohava mba umuririmbyi. Mbo mu artist aririmba indirimbo izarizo zose. Rero ni kuva kera nari ndabifise mu migambi ko nzoba mu artist. Donc mu bisanzwe Odi Crash wahora uri wabaruzwa muri chorale muri eglise. Muri eglise nari umuririmbyi muri eglise. Of course. Mu nyuma vya eglise ushaka bitoka bashobora mu muziki wize. Naje mvuga ati reka manze nkore ndabe ukuntu byogenda nciye muri iyi nzira. Mbega umaze guhindura domaine ukaja mu muziki wisi. Mbega mwahora muririmbana muri chorale mu kibana bari babizi ko uri umuririmbyi muri chorale. Mbega bavyakiriye gute? Byagenze gute mwico gihe? Mwico gihe urumva ko badashobora kuvyakira neza kubera ko ntibari bavyibaza. Ariko uko bavyakiriye kose jewe mfise intumbero yanje, umwe wese afise intumbero yiwe. So ni Odi Crash amaze gushira hanze indirimbo yiswe Crash nyene. Indirimbo imeze neza, indirimbo yanditse fresh. Abakunzi b'umuziki Ndundi, abakunzi b'iterambere, abakunzi ba Odi Crash barashobora kuja ku rubuga rwa YouTube bagashobora kugira iki kuraba indirimbo y'umusore wacu bagashobora kumushigikira Odi Crash ongo. Washobora kuja ku rubuga rwa Odi Crash ugashobora kugira subscribe ku rubuga rwiwe ukaraba indirimbo yiwe ukagira n'amapartage kugira ngo ushobore gufasha umwana w'igihugu kwagura imbibe. Imbere ko twinjira neza na neza mu ndirimbo Crash yawe wamaze gushira hanze. So mbega Odi Crash ugitangura umuziki hari indoto wari office ugitangura umuziki hari wari wifuza kuzoshika. Mbega Odi Crash aramaze gushika handi yari yifuza gushika canye urugendo rwacari rurerure? Urugendo ruracari rurerure cyane cyane ko n'indirimbo ari ya mbere urumva ko ntanguye kwa Chivinga. Ivyo nifuza ndabitanguye rero ni intango urumva ko urugendo ruracari rurerure cyane. Bo ugerageje kuraba Odi Crash aho ubugeze ubona ugeze nko kuri % zingahe ugerageje no yikuraje? Gerageje iyo ndiko ndaja murazi ko umuntu agitangura arahura n'ama challenge rero niho nkitangura ntiziraba nyinshi ariko kandi intango ndavye intango simbi cyane. Birantera intege ko nzogira percentage nyinshi nifuza gushikako. Of course. So imbere ko tubandanya ari kigenero cacu Odi Crash kugira ngo twereke abakunzi b'umuziki Ndundi n'abakunzi ba Odi Crash abakunzi ba WAGOS TV show ko turi kumwe na Odi Crash mwenyewe mu kiganiro super show ashobora kutugirira ga freestyle kindirimbo Crash ikira trending muri kano kanya. Odi Crash, let's go. Oh ya mama yacuba wizimiza kandi ubizi kuri Crash yanje. Oh ya mama yacuba wizimiza kandi ubizi kuri Crash yanje. Bareke bavuge ibyacu ntibabizi be, mi nawe ni forever and ever. Forever and ever, yeah. Wow, thank you so much. This is Odi Crash family. Umwanditsi w'indirimbo Crash. Muri kano kanya barazo ku rubuga rwa YouTube kumuririmbyi Odi Crash. Ushobora kujya ku rubuga rwiwe nkuko twabivuze agashobora gushigikira umwana w'igihugu imukugira ibisabwa byose ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Mbega Odi Crash kubera iki title Crash? Inspiration kuririmba indirimbo Crash yazananye he? Okay, Crash yazananye ku mukobwa nakunda. Mu mukobwa naramucrashing arumva ko yari crush yanje mugabo abantu bakaguma bampora ngo kubera ari crush yanje bavuga ngo jewe ngo sinkwiranye nawe ngo arandenze. Ariko ndababwira ncangena ndamubwira crush wanje ati ntubumvirize wumvirije indirimbo uravyumva neza wumvirije lyrics. Ndamubwira ati ntubumvirize ibi abonya naba majambo jewe urabizi kuri crush yanje.
of course. Yeah, naho havuye rero crash cantora title crash. Yeah. Wow, thank you so much. So ni indirimbo crash bigaragara ko irimo amajambo aremereye kandi amajambo yanditse fresh. Yeah. So tugerageje kubiraba je ko nabibonye nabonye umenga ni true story sinzi ko noba navyanarije nabi. Yeah, ni true story kuri jewe. Yeah, of course. Yeah. Donc di crash mbega mu kuririmba wewe wibaza kuri true story canye bimeze gute style Audi Crash akoresha mu kuririmba mbega Audi Crash mu kwandika indirimbo ari yandikira canye baramwandikira zo bameze gute n'abatari banga jewe nta unyandikira ndiyandikira of course kubera ko ni talent yanje music ni talent yanje kwandika musique muri rusangi ndafise confidence muri jewe kubera ko ni ivy'Imana yanshizemo yeah rero ndiyandikira hama nta muntu anyandikira yeah muri make. So iyo umuntu agiye mu kintu kanaka Audi Crash harabaho reaction ziba mu muryango mbega nizo reaction zagiye kuba mu muryango wawe maze kubona Audi Crash nguyu aratanguye ibintu vya music iska abavyeyi bavyakiriye gute mwico gihe mbega ho baba babitse ko Audi Crash arerema abavyeyi barabizi kandi mu gihe hari abavyeyi batahura ntibashobora kubuza umwana impano yiwe rero nta reaction yabo ndabona ariko ndazi ko aho bari hose ntituri kumwe ariko ndazi ko baranshigikiye kubera ko ni ibintu bazi ko navukanye ari impano yanje nibaza ko reaction yabo izoba nziza naho itoba nziza jewe naracyuzinze of course donc ofse objectif uvuga ati je naramaze gucuzinga kandi iyi talent namaze gucuzinga negerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo nzishobore kugera hariya kure nifuza so Audi Crash umaze kwinjira muri 257 music industry mbega ugerangije kuraba igihe umaze muri 257 music industry niye experience umaze kubana mu muziki ndundi hagati yanyu abaririmvyi umaze kwanaliza iki hagati y'abaririmvyi canye mu muziki ndundi muri rusange experience ndiko ndabona maze umwanya muto nyukwezi indirimbo igiye hanze ariko ndiko ndabona ko umuziki ndundi uriko uratera imbere nanje bigatuma ngira inguvu zo kumva ko noshika aho nshaka ibyifuzo byanje bizoshika success yanje izoshika kubera ko mbona umuziki ndundi uri kure uratera uduga uje imbere. So Audi Crash urumi mu bariko barafightinga kugira ngo ushobore kugira iki ushobore kurisinga hejuru kugira ngo ushobore kugera hariya kure wifuza biciye mu mpano yiwawe yo kuririmba hari abantu bose bako baradukwirikirana ngaha Audi Crash mbega kugira ngo Audi Crash ashobore kugera ku ndoto ziwe ashobore kugera kuri bige byose yifuza biciye mu mpano yiwe mbega hoko gwiki ku bakunzi ba WAGOS TV show hoko gwiki ku bakunzi ba Audi Crash hoko gwiki ku bakunzi bo muziki ndundi hoko gwiki ku bakunzi biterambere muri rusange je ikintu numva cokogwa nuko bompa umwanya bakanshigikira mu buryo ubu naburiya bakankurikirana nanje nzobaha umuziki mwiza umuziki uryoshe kubera ko ni impano yanje so ico novuga rero bampa umwanya bankurikirane kuri YouTube igihe nkoze igikorwa bagikurikirane bagisangiza abandi so aho onya bavuga yuko bazoba banshigikiye cyane. So tugarutse ku kijanye na support cyane gushigikira umuntu turaza gusanga hari ama support agiye atandukanye Audi Crash turaza gusanga hari umuntu ashaka kugusupportinga ashobora kuguha iki ashobora kuguha uburyo ati Audi Crash genda muri studio uze recordinga Audi Crash wakoze audio ndaguhaye mutaha genda uze gukora video cyangwa se Audi Crash gije ati jewe nta buryo mfise bwo gushigikira uretse yuko nshobora kuja ku rubuga rwawe nkagira subscribe nunda avuga ati jewe ahongeza ndashobora kuja ku mavi nkasengera Audi Crash hagera kure undi nawe atahongeza je ndashobora kugira partage nkashobora gufasha Audi Crash gushikana ibikorwa vyiwe kure mbega mwizo support zose tuvuze Audi Crash aprefera support izi muri izo support zose nta nimwe noreka guprefera kuko support zose zirangana umuntu afasha umuntu bivanye nahageza rero uwofasha yo sinovuga ngo mprefera ngo iyingo y'amafaranga ngo buryo canke ngo y'amapartage ariko zose zifadikaniriza hamwe gutuma umuntu aba push
biramufasha kwegera imbere. Donc biramukomeza bikamufasha kugira ingufu zo gushobora Yeah. kugera kubandanya urugendo n'ingufu nyinshi. Yego. So family urashobora gushigikira Audi Clash, washobora kuja ku rubuga rw'ukagira subscribe. Nuwagira subscribe ku rubuga rwa Audi Clash zo bariko ramushigikira. Nuwagira partage uzobukura mufasha kwagura imbibe. Nuwagira partage ibikorwa vyiwe uzobona abantu benshi. Mbega Audi Clash arafise ingufu ziri nyuma yiwe mu bikorwa vyiwe vya misi yose canke Audi Clash akoresha ingufu ziwe gusa? Audi Clash navuga yuko nkoresha ingufu zanje gusa. Nkoresha ingufu zanje nta bufasha bufadika, nta management ntaki. Navuga ko ari ingufu zanje. Of course. Mbega haramutse habonetse nka management ishobora gushigikira Audi Clash, mbega Audi Clash ari tayari kuja muri management canke mbega byo bipanze gute? Management ni ikintu kiri big. So mu gihe twoba twumvikanye niyo management, twumvikanye ko hagati y'abantu babiri haba umwumvikano, then bagahuza bagakora ikintu. Mu gihe twoba twumvikanye nta mpamvu yotuma ntaja muri iyo management. Wow, big thanks. So Audi Clash umaze kwinjira muri 257 music industry, hari indoto wari ufise? Wari ufise indoto, hari collab z'indoto wari ufise? Audi Clash waragenda urabona abaririmbyi bagiye batandukanye, hari abaririmbyi wifuza kuzokorana nabo collab. Abaririmbyi bashobora kuba arabarundi, bashobora kuba arabo hanze y'igihugu cy'u Burundi. Mbega nimba atari banga Audi Clash urashobora kubwira abakunzi bawe collab zawe z'indoto? Collab zanje z'indoto nko ngaha mu Burundi ndifuza cyane gukorana na Satbi. King Satbi. Ari so talented, ndamwemera cyane. Hamwe n'abandi hagati yaho abari bo bose b'abarundi boba bari talented, collab zabo je numva nozi semera cyane. Of course. Donc collab zawe za Clash ni collab z'umuririmbyi ali talented. Ashoboye. Of course. Mbega nakahe kamaro ka collab? Mbega collab iyo bifise akamaro kameze gute? Mbega ni kubera ko umuntu yokora collab? Nukuvuga ku ruhande rwanje ukuntu numva collab iratuma umenyekana cyane gusumba uko woririmba indirimbo uri wenyene. Kuko uburonse abantu bakurikirana uwo mukoze collab nabi wawe, urumva ko uburi kuraguka cyane. Collab rero ni nziza cyane. Donc yukoze collab n'undi muririmbyi urunguka abantu biwe. Umaze kunguka abantu biwe nawe kandi akunguka abantu kandi bibi wawe. Donc wewe ugaca wunguka nawe akaca yunguka. Nuvuga performance igaciba nininya. So ugerageje kuraba hagati y'abaririmbyi, abaririmbyi bagenzi banyu, ni hari umubano usanga mufitaniye. Mbega uko arababona hagati yanyu abaririmbyi umubano umeze gute? Hari abaririmbyi batonya, abaririmbyi bakuze, mbega zo bameze gute? Baba hari urukundo hagati y'abaririmbyi, bari gufashanya, eske zo bameze gute? Jewe ndiko ndaraba abo turi hafi twegeranye, turafashanya mu gihe tugiye nko muri studio turafashanya, urumva ko hariho gufashanya, hariho urukundo. Jewe uko no bivuga nimba ari uko ntaraguka cyane, mugabo aho ngeza ndabona ko hariho gufashanya hagati y'aba artist bagenzi banje turi muri generation imwe. So ni Audi Clash umaze kutubwira neza, umaze kutubwira ko ukomoka mu ntara ya Kayanza. Bega kubera iki Kayanza Havayo talent nyinshi? Tujye kuraba abaririmbyi benshi, je kurande rw'iwanje, je aba artist benshi tumaze kuyaga benshi sanga bava mu Kayanza. Isi Kayanza kubera iki Havayo aba artist benshi? Nubu je sindatora why Kayanza Havayo aba artist benshi? Navuga ko mu Kayanza impamvu urumva ko ni Imana yaraduhezagije talent yo kuririmba. That's why rero Havayo abantu benshi baba artist bakaca baza kubino, urumva niyo mpamvu muca mubona ko hari abantu benshi. Nivyo hari abantu benshi turi talented ku kintu kijanye na music cyane. Of course. So, hari watubwiye ngo muri Kayanza batubwiye ko ngo buri ntara yose ibifise ikintu badominamwo. Abafise ikintu badominamwo, usanga intara hari ya kanaka idomina mu mupira, abandi hari badomina kuri karate. Acha tubwira ati te wacu mu Kayanza tudomina mu muziki. Of course. Tege ngo ni music. Ni music.
turagenda tukabona hariya tukabona ba Bifes on the floor yeah, abaririmvyi bakomeye cyane bava mu Kayanza tukabona ba Diwani ba Epiday tukabona ba Pday Winner tukabona ba Rinoji ba Lino G ni ba benshi Eri Pro tibagiye n'aba producer n'aba producer bari n'abandi benshi cyane music urumva mu Kayanza ni wabona umuziki doko wowe nko kubwira ati nko Yeah. kubwira ati Audio Crash yeah dukeneye kudushinga ikintu bita ikirindiro cy'umuziki cy'umuziki mu gihugu cy'u Burundi tugishinge hehe mbega Audio Crash wewe kubwawe wo propose ko icyo kirindiro cyoshingwa hehe tukavuga ati twubake ikirindiro yeah nkuko kwa presidence tubona presidence iri ngahe Bujumbura mm. tubake ikirindiro cy'umuziki yeah tuvuga ati ikintu cyo kirindiro cy'umuziki kubwo n'umuntu azoba ari muri Amerika abajije ati ikirindiro cy'umuziki Ndundi gihagaze he mbega Audio Crash wewe wo propose ko bagishinga hehe kubera iki the crash numva ko no proposer sinirirwa nda proposer murumva muca muhamenya ni mu Kayanza kubera ko Havayo aba artist benshi kandi bakora neza cyane bandika neza bazi ibijanye n'umuziki urumva ko ikirindiro cyo hitira mu Kayanza of course yeah Kayanza no hoshobora kuja ikirindiro cy'umuziki Ndundi yeah abakunzi baza kutubwira muri commentaire nabo ukono bavyumva so ni Audio Crash umaze kugaragara muri 257 music industry mbega kubera ko utahisemo kuja gukina football kubera ko utahisemo kuja gukina cinema wacaguye umuziki impamvu nacaguye umuziki ni kubera ko umuziki undimwo bindimwo yeah music ndimwo niyo mpano yanje donc umuyade majambo umuziki waraguhisemo umuziki warampisemo yeah cyane yeah thank you so much tugerageje kuraba tugarutse muri 257 music industry ugerageje kutudifferencia umuziki Ndundi wiki gihe n'umuziki Ndundi waho hahise biga difference uyibona gute kuraraba evolution y'umuziki tugeze ko n'umuziki waho hambere ndavye evolution nuvuga yuko evolution ni nini cyane kubera ko nta muntu agumaho yahoze mu gihe rero imyaka igenda hariko harigwa ngene iterambere ryoba mu muziki kandi turabona ko ririko riraba nawe uravye neza urabona ko ubu atari cyo kimwe umuziki Ndundi uriko uratera imbere ku rundi rwego so ugerageje kuraba umuziki Ndundi tugeze ko ubonye biragaragara ko iyo twavuye ni kure kandi aho tugeze si hafi ugerageje rero kuraba mu myaka iri imbere mbega umuziki Ndundi wo ishusho izo bimeze gute mu myaka iri imbere umuziki Ndundi mu myaka iri imbere uzoba uri international kwanza waramaze no kuba international urabona ko ubu unya uravuzwa ku isi yose hasigaye rero mu misi iza no kuvuga aba artist bazoba benshi bo mu Burundi bari international narige tubona ko hari n'abaririmvyi basigaye bagenda bakora ama concert mu bihugu vyo hanze y'Uburundi turabona ama collabo yo hanze y'igihugu n'abaririmbyi b'abarundi ivyo zose ni ibintu bitwereka evolution ni ibintu bitwereka evolution y'umuziki Ndundi so mbega Audio Crash mu rugendo rwawe rwa 257 music industry nizihe hasura wagiye uhura nazo mbega urugendo rwari rworoshe mbega byari bimeze gute nta bantu wagenda uhura nabo bagenda baguca intege mbega abantu bose bagiye baragushigikira gushika kuri kano kanya tugeze ko mbega urugendo rwa Audio Crash rwagenze gute urugendo rwanje nkaho nkirutangira ndiko ndabona ama challenge menshi hariho abanca intege hariho n'abanshigikira ariko kandi byose ndabishima kubera ko byose bibifadikanya kugira ngo bintere intege umuntu aguciye intege ahubwo ugira inguvu zo kumva ko worengera ico kintu aguciye kw'intege kavuga ati yanciye intege mugabo jewe intumbero yanje sugucika intege ahubwo naho nshaka gushika hariho rero abaguha amahirwe bakakubwira ati big up sana courage hariho n'abandi bakubwira ati oya nta bishasha wewe shaka ubireke ariko byose ndabishima so tugerageje kuraba turabona umuntu yari mu rugendo kanaka nkawe par exemple uri mu rugendo rwa music turagenda turahura n'abantu bagenda baduca intege n'abandi bagenda badushigikira mu ngendo tuba turimo z'iterambere ry'iwacu mbega abantu bagenda baduca intege boba bakenewe mu buzima bw'umuntu kugira ngo bashobore kumukonvenka cyane gose abantu baguca intege barakenerwa cyane mu buzima niyo mpamvu hariho kuguca intege
bibaho kugira ngo uce ugira inguvu abaguteye intege umuntu aguciye intege nuko ataba abiza abazi wewe ko abivuze kubera aguciye intege nyene mugabo nawe uri umuntu wiyumvira profondement ahubwo aguteye intege zo gushika kuri success yawe donc mu bisanzwe bajya abantu baduciye intege bari mu bintu bituma tugera gute bari mu bintu bituma dukomera cyane gose kandi bajya bategereza kubaho kandi dushaka ko babaho kugira ngo mbega boba benshi cyane uko baba bari kose mugabo bagutera kugira inguvu mu gihe uri umuntu ufise intumbero yawe nturaba intumbero yabo bo baba bifuza kunanirwa mugabo mbega wewe mu ntumbero yawe nukunanirwa canke nugushobora of course so tugarutse neza na neza mu ndirimbo Crash mu ndirimbo Crash umaze gushiranze muri kano kanya mbega indirimbo yoba yakiriwe gute ukora biraba mu kibano yakiriwe gute muhira iyo ukomoka mize gute indirimbo Crash yakiriwe gute eske yoba yarakiriwe ku rugero wifuza canke ntiragera hajya wowe wifuza ko yoshika indirimbo barayakiriye na cyane cyane ko abari utanguye ndabona neza ko biriko biraza bariko barayikunda homva barayikunda barayivuza kandi no kuri YouTube biriko biragenda neza si ibiharuro si bibi si bike ariko ntiharageraho nirageraho aho nshaka kwigera ariko ni bukebuke ibi rugendo ni bukebuke izohagera kandi ni bukebuke munazoshika kuri objectif yiwe yasombega inyuma y'indirimbo Crash umuririmvyi Crash hari ikindi gikorwa afitiye abakunzi b'umuziki Ndundi nimba atari banga so bameze gute nababwira yuko ibikorwa birahari ni byinshi indirimbo bayipushinge mu gihe hazogera igihe nyaco nzobatamwe ikindi gikorwa ibikorwa ni byinshi nababwiye ko di talented giye muri studio ni umwanya muto ndandika rero sinovuga ngo nta bikorwa bihari ibikorwa birahari kandi ndahari ku bwanyu of course thank you so much so Crash imbere yo kurangiza ikiganiro cyo wacu hariho message uvuga ati iyi message sishobora kuva mu kiganiro ntashikirije hari ubutumwa sishobora kugenda ntabushikirije mbega ni yihe message shankira ubuhe butumwa utogenda udashikirije muri kino kiganiro bashobora kuba ari ubutumwa ku bakunzi bawe bashobora kuba ari ubutumwa ku bakunzi b'umuziki Ndundi bashobora kuba ari ubutumwa ku bakunzi b'iterambere ubutumwa numva afise nuko abakunzi b'umuziki Ndundi bokurikirana aba artist bodukurikirana twebwe tuba tukiri zamuka bakurikirane umuziki Ndundi bawitwararike gusumba umuziki wo hanze niyo message numva notanga kugira ngo umuziki wacu natwe ugere kure niyo message numva notanga hama nkanababwira ko babandanya banshigikira bakagenda kugira subscribe kuri channel yanje so mbega wowe bakeneye gukurikirana Crash byo musanga ku mbuga izihe platforms izihe mbega ni ku mazina ayahe amazina ni Odi Crash nyene 257 urashaka kunsanga kuri Facebook kuri TikTok Instagram na YouTube donc hose ni Odi Crash 257 thank you so much this is Odi Crash numwanditsi w'indirimbo Crash yadusiguriye byinshi ku ndirimbo yo Crash yadusiguriye byinshi ku buzima bwiwe muri 257 music industry icyo tubasaba family ni gushigikirana ni kuja ku rubuga rwa Odi Crash mugashobora kugira subscribe ku rubuga rwiwe mukaraba indirimbo yiwe iriko shasha imeze neza yiswe Crash mugashobora kugira na commentaire mukamubwira ati abimize ukunuku ashobora gutanga concept cye muri commentaire n'ibindi bikorwa muri commentaire babize abadukurikirana bakagira partage kugira ngo bashobore gushigikira umwana w'igihugu Odi Crash ntuwashigikirwa ujya mu wese azoba yagushigikiye azoba yakaragera uruhara mu iterambere ry'igihugu kuko nuwashigikira Odi Crash uzoba uri kurashigikira igihugu kuko Odi Crash niwaje hanze y'igihugu gukompetinga uzoba uri kuragira uzoba kuraduza ibendera ry'igihugu so Odi Crash ndagushimire cyane twabanye neza mu kiganiro cyacu ndagushimiye cyane nanje nizera ko ntitwagukendera n'undi munsi Odi Crash uzotubangukira ukaza tugashobora kuyaga byinshi ndahari cyane thank you so much so Odi Crash ashobora kunsezerera abakunzi bawe unsezerera abakunzi b'umuziki Ndundi gusezerera n'abakunzi b'iterambere muri rusange ndabasezeye abakunzi banje n'abakunzi b'umuziki Ndundi
n'abakunzi biterambere ku muziki Ndundi Yeah. ndabakunda cyane. So family, this is WAGOS TV show. Tubabwira ati rabaneza ko amaze kugura subscribe ku rubuga rwacu kugira ngo dushobora kwirongera amakuru ameze neza, amakuru ari update, utubajye kugira partage kugira ngo ushobore kudufasha gushikana ibikorwa byacu kure. So this is Khalid the MC, cyangwa se Khalid the promoter KL favorite. Tubabwira ati love you so much, see you later, hasta la vista.